Umuntu TV tubitayeho. Mpwemu uhora hari kuri jewe kuko yandobanuye kugira ngo mbwira abo ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no gukura karenganyo, ukumenyesha abantu ko igihe cy'agakiza cyashitse. Bakunzi bacu mwese aho muherereye, ndabahaye bwamwakeye canke mwiriwe bitewe n'amasaha mutwumviye ko. Amahoro abane namwe niko mbifuriza. Jewe Rukundo hano mu ruganda rw'Umuntu TV ndabahaye ikaze mu kiganiro tugiye kubashikiriza, aho tugiye kurabira hamwe mpwemu uhoraho, aho atandukanira na mpwemu yera n'izindi mpwemu zigiye zitandukanye zivugwa na Bibiliya canke mu kibano. Ni ikiganiro mwateguriwe na mwene data ni mwene so Ubucumi Isaka. Ndabahaye ikaze mwese dusangire kuri inyigisho iduhumura amaso kandi gatuma tumenya ibikwiriye n'ibibereye. Reka ndabihere mwiriwe, abandi reka ndabihere mwaramutse, bivanye naho uwari wese aherereye. Mwese ndabagumbiriye mu mwami wacu umucunguzi, we yaje gucungura abo kwa Yeshuruni kugira ngo baze bagabe ubwami bw'isi nsha igiye kuza. Ngiriwe amahigwe yo kugira ngo nshitse isezerano, kuko nabasezeraniye neza ko tugiye kwigira hamwe ikigwa cyitwa akananira abahinga. Sakananira abahinga ukundi nuko ico cigwa abenshi bagikoresha mu buryo cyane cyane bwo kuzimiza abantu, mu buryo bwo kwiyerekana ko ari abera cyane, mu buryo bwo kwiyemera yuko ari abantu bari hafi cyane y'uhoraho. Ico cigwa naco sikindi ni cigwa kivuga mpwemu uhoraho icari cyo. Mbega mpwemu uhoraho ni iki? Ico rero nico nasezeranye mvuga nti uhoraho niyo yanyifashiriza tuzokijako kugira ngo tumenye impwemu zitandukanye ziri ngaha ku isi zikorera mu bantu, hanyuma ducaguremo rero mpwemu w'ukuri kugira ngo abe ari we adukoresha, adutahuza, adushoboza mu rugendo rwacu turimo rwo kwitegurira ubwami bwo mu ijuru. Ni kubw'iyo ngingo rero aka kanya ngiye kugafata kugira ngo nshobore kuganira namwe ku bintu bijyanye n'iki cigwa, ndetse tukaba tugitanguye kugira ngo dushobore kwiyorera imigisha yo kumenya ivy'agakiza mu buryo ubugororotse. Rero nagomba twige, hanyuma dusabiranire kugira ngo uhoraho adusigurire ko biriko bigomba guca hano bijyanye n'iki cigwa. Rero ivy'impwemu nkuko turushiriza kubivuga ni ibintu bitashoboye gutangura mw'ibi bihe byacu by'iherezo. No mu gihe icabo kwa Yeshuruni aribo bitwa Abisirayeli, uhoraho yaragera igihe akavuga ati abo bantu bariko bavuga ko ari jewe nabatumye
si jewe, iyo mpwemu siyo. Ati izo mpwemu zijwigira sizo, ntimukazikwirikire. Akabaha n'ibigezo by'ukuntu bashobora kugeza abantu b'impwemu kugira bamenye yuko Uhoraho ari we yabatumye koko. Ibyandiko ni byinshi cyane bivuga ibijyanye na mpwemu, ariko reka twebwe twibandanirize mu kwiga mpwemu w'Uhoraho. Reka rero tujyane runo rugendo uhereye ku ntango yago gushika ku iherezo yago, kugira ngo twironkere ubumenyi. Tugende rero. Rero murakoze cyane kuba muje tugafatanya urugendo turiko twigira hamwe ibijyanye n'impwemu zitandukanye, kugira ngo dushobore kumenya ni impwemu iyahe dukwiye kwemerera ko ituganza, iturongora. Kuko muri izi mpwemu tugiye kwiga z'amoko ashika 3, harimo mpwemu umwe. Uwo mpwemu niwe ashobora kukurongora, mugabo mwizi zindi mpwemu zisigaye 2 ntizishobora kukurongora ngo ibintu byawe bigende neza, mbere nguze ushike no mu gakiza n'umunsi n'umwe. Nico gituma rero twipfuje kugira ngo tujyane kandi twigire buke buke gusa, atari ukwihuta, kuko murazi abagiye buke buke niko bimeze, n'imigani irabivuga. Uri kuhekenya buke buke umira ibinoze. Rero dushaka kujyana n'ibinoze kugira ngo bize bimerere neza umushishito, ntuzutabagurike. Hano rero nanditse nti hari ubwoko 3 bw'impwemu. Hari ubwoko 3 bw'impwemu. Canandika hepfo nti ubwoko bwa mbere bwitwa mpwemu w'Uhoraho. Mpwemu w'Uhoraho. Hanyuma hakabaho ubwoko 2 bw'impwemu bwitwa impwemu zidukikije. Byose turabizana mu gitabo cyera, gitabo citirirwa Bibiliya. Hakabaho n'impwemu igira 3 ariyo yitwa mpwemu yera. Mpwemu yera akaba ari we cyane cyane ari we ari karakora muri ibi bihe by'iherezo, nk'uko umucunguzi yari yaramaze kubivuga yuko mu bihe by'iherezo hazoba hari ibintu byinshi cyane rwose. Byose bivana n'ubutware buriko butwara, ko ubutware nabwo butwara bugira mpwemu wabwo. Nta butware na bumwe budafita mpwemu wabwo. Kubw'ivyo rero ucuraba ubutware bw'uno munsi. Ubutware bw'uno munsi rero bufise mpwemu yera, niyo ariko arabukoresha. Byose dushobora kubishikako muri kino cigwa, hanyuma tuzoca dutora rero ni mpwemu yahe ikwiye kuturongora. Reka duhere kuri mpwemu w'Uhoraho, tubereke ni hehe byanditse iby'impwemu w'Uhoraho. Hanyuma ndashirako iby'impwemu zitandukanye, ndababwira ukuntu bimeze. Munyuma tuce twiga mpwemu yera ni biki. Duhejeje kwiga impwemu zitandukanye uko ari 3, tuzoca rero twiga uwo tugomba kwiga, kuko uwo tugomba kwiga neza
muri kino cigwa nuwo nasize ko umutwe hejuru avuga ngo mpwemu w'uhoraho ni ninde canke icarico, ni igiki mpwemu w'uhoraho. Rero kugira dushikire mpwemu w'uhoraho nuko tubanza gutandukanya, tukaca rero turaba ninde akwiye kurongora abantu. Bishitse rero tugasanga ni mpwemu w'uhoraho canke ni mpwemu yera canke ni impwemu zitandukanye. Mwizo mpwemu zitatu iyo tuza gusanga ariyo dukwiye kwiga ikwiye kurongora abantu, iyo niyo tuca dukwirikira rero tuyige neza mu bwimbike, hanyuma tumenye n'ivyayo. Ko dukenera kumenya mbega kurogota kuri mpwemu ni iki, barogota kuri mpwemu gute, ko ico cyaha ari icyaha gikuze kandi kinini cyane, kuko uhoraho avuga ngo urogose kuri mpwemu wiwe ntushobora guharigwa. Ushobora kurogota kuhoraho ukabiharigwa, ushobora kurogota ku mwana wiwe ukabiharigwa, ngo ariko niyo warogota kuri mpwemu w'uhoraho ngo ntushobora guharirwa icyo cyaha. Nibyo rero tugomba kwiga ubwa mbere mpwemu tumumenye. Umaze kumumenya ninde, niho ucumenya n'ukuntu agusengera, ukamenya n'ukuntu udashobora kumushavuza, kuko ibyo byose biri muri Bibiliya. Ntugashavuze mpwemu, mpwemu aragusengera. Canke ukamenya n'ukuntu udashobora gushavuza, nako udashobora kurogota kuri mpwemu. Ibyo byose ni migisha tugiye kwiyorera muri kino cigwa, kugira ngo tubeho tumenya, kuko ngo abantu b'uhoraho bicwa no kutamenya. Kutamenya ushobora kurogota kuri mpwemu, urumva ntuharigwa, upfuye kubera kutamenya. Rero birasabwa ko umenya kandi ukamenya ukuri. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane gose. Kaze rero tubanze turabe mpwemu w'uhoraho byanditse hehe, hanyuma tubandanye n'izindi mpwemu. Naho hejuru nanditse nti ubwa mbere mpwemu w'uhoraho avugwa. Ni hehe dusanga ijambo mpwemu w'uhoraho? Mwibuke hano ntihariko havuga mpwemu yera, hariko havugwa mpwemu w'uhoraho. Ni igitabo cy'Itanguriro igice 1 umurongo waho ugira 2. Niho havuga amajambo ngo isi yari itaragira ishusho, yariko ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, hejuru y'idamba, maze mpwemu w'uhoraho yagendagenda hejuru y'amazi. Kandabe ko babyanditse cyo kimwe muri Bibiliya y'Ikirundi, kuko hano ndiko ndabisoma muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Nabisomye no muri Bibiliya y'Icongereza, naho nyene nsanga ni mpwemu w'uhoraho. Kandahasome: isi yari ikiri ibuziba, yariko ubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi mpwemu w'Imana, mpwemu w'uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi.
aha ni ubwa mbere mpwemu w'uhoraho avuzwe muri Bibiliya. Reka tugende kuraba ahandi, ni henshi cyane, genda ndatanga uburorero, mugabo ngomba kubereka ubutandukane bwa mpwemu w'uhoraho n'ubutandukane bwa mpwemu zitandukanye, hanyuma n'ubutandukane bwa mpwemu yera, kugira ngo tuce tumenya abantu no munsi barongowe n'impwemu iyahe muri izo mpwemu zitatu zitandukanye. Barongowe n'iyahe abantu benshi, amadini menshi, abapasitori benshi, abakristo benshi, barongowe n'impwemu iyahe muri izo mpwemu zitatu. Cyane cyane rero tuza kwisunga mpwemu w'uhoraho, kuko niwe avuzwe ubwa mbere. Uwo mpwemu w'uhoraho niwe akwiye kwigwa, kuko niwe tuza gusanga ari we kirumara cyane mu buzima bw'ibyo kwizera. Gutahura kwacu no kugira ngo tumenye izi mpwemu zitatu, kubera iki hamwe havuga mpwemu w'uhoraho, kubera iki ahandi havuga mpwemu yera, kubera iki ahandi havuga izindi mpwemu zitandukanye. Nibyo ngomba kubahera ibishinga ntahe. Hejuru nanditse ubwa mbere mpwemu avugwa, mpwemu w'uhoraho avugwa, twabibonye mu itanguriro, bakoresheje ijambo mpwemu w'uhoraho. Aho hejuru kandi nashyizeho umurongo, Yesaya 6:1 havuga ngo mpwemu w'uhoraho. Ntibariko bakoresha mpwemu yera. Ezekiyeli 11:2-4 umwuka, mpwemu. Iyo umanutse hepfo ugasoma havuga ngo maze umwuka uranterura unjyana mu Bukaludaya, kubajyanywe ari mbohe, ndi mwiyerekwa kubw'umwuka w'uhoraho. Ntibariko bavuga kubwa mpwemu yera. Matayo 3:16 umucunguzi amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riruguruka, abona umwuka, mpwemu w'uhoraho. Nangaha ntibakoresheje mpwemu yera. Petero 4:14 ubwo mutukwa bakabahora izina rya Kristo, murahiriwe, kuko umwuka w'ubwiza aba muri mwe, ari we mwuka w'uhoraho. Bariko bakoresha ni mpwemu w'uhoraho, ntibariko bakoresha mpwemu yera. Abaroma 8:14 abayobogwa na mpwemu w'uhoraho bose nibo bana b'uhoraho. Hano Paulo ntariko akoresha mpwemu yera, ariko akoresha mpwemu w'uhoraho. Abaroma 8:16 mpwemu w'uhoraho we ubwiwe abwiririkanya na mpwemu wacu yuko turabana bamusumba byose. Paulo akoresheje kandi mpwemu w'uhoraho, ntariko akoresha mpwemu. Nibyo rero tugomba kugira dutandukanye, tumenye mpwemu akwiye kurongora abantu ni mpwemu uwahe, n'udakwiye kurongora abantu n'uwahe, kandi kubera iki. Nibyo rero aya namwe mu majambo makeyi cyane, kuko ugiye kurondera amajambo avuga mpwemu w'uhoraho
muri Bibiliya ni menshi cyane gose. Nagombye kuzana amwe ari mu isezerano rya kera, nongere nzane n'ayandi ari mu isezerano rishasha, amajambo agenda avuga ibintu bimwe. Ubw'ivyo rero n'akarorero k'amajambo dushobora kubonamwo amajambo avuga ivya mpwemu w'Uhoraho, duhereye ku ijambo ry'intango aho twavyiboneye yuko mpwemu w'Uhoraho atari mpwemu yera, yatambatamba hejuru y'amazi. Kubera iki? Kubera ata muntu yaruhukiramo, kuko Uhoraho amaze kurema umuntu, uwo mpwemu w'Uhoraho yaciye aruhuka, ntiyasubiye gutambatamba hejuru y'amazi. Ibyo byose tuzobibona kubera iki yaronse kuruhuka, kubera umuntu abonetse, kubera iki byagenze gutyo. Ivyo reka tubandanye urugendo, tubonye akarorero ka mpwemu w'Uhoraho, reka tugende ku yindi mpwemu. Hanyuma ubu mwanya nawo tukaba tuwugeze ko kugira ngo dushobore gutahura impwemu. Hejuru nanditse nti impwemu zitandukanye. Impwemu zitandukanye. Igisomwa gishobora kuturongora kugira dushobore kubona impwemu zitandukanye ni igisomwa c'Abami ba mbere. Iyo ugiye mu Bami ba mbere ugasoma igice ca 22 hera ku murongo wa mbere ubandanye ushike ku murongo waho wa 22 canke ubandanye uheze ico gice. Mugabo jewe nashimye ko ntangurira aho mu Bami ba mbere 22 ku murongo wa 20 dushitse ku murongo wa 22 aho tugomba turabire hamwe impwemu zindi zitandukanye na mpwemu w'Uhoraho. Niyo havuga ngo muri Bibiliya y'ikirundi Abami ba mbere 22 ku 20, maze Uhoraho arabaza ati ninde yogenda kosha Ahabu ngwagwe i Ramoti Giliyadi? Ntagweyo. Kandi hasubiremo nasomye nabi. Maze Uhoraho arabaza ati ninde yogenda kosha Ahabu ngwaduge i Ramoti Giliyadi agweyo? Nuko umwe aravuga ashira ukwiwe, uwundi ukwiwe. Abo n'abantu baba iruhande y'Uhoraho. Uhoraho ntaba wenyene, hariho abantu yatoranije babana nabo. Kuri 21 Abami ba mbere 22 ku 21, hanyuma haza impwemu. Iyi rero iyi mpwemu iyi niyo tugomba kwiga. Hanyuma haza impwemu ihagarara imbere y'Uhoraho, iravuga iti jewe ndamwosha. Kuri 22 Uhoraho abaza iyo mpwemu atuja kumwosha ute? Nayo iyo mpwemu iti ndagenda nihindure impwemu y'ibinyoma mu kanwa k'abakamenyi biwe bose. Nawe arayishura ati nuko uramwosha kandi uzobishobora
genda ugire utyo, genda ugire utyo. Iyi ni mpwemu tubonye hano. Uhoraho basabye mugende mubisome muhereye ku murongo wa mbere, Abami ba mbere 2:2 uhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Ahabu na Yehoshafati bagisha, Ahabu na Yehoshafati bagisha inama abavugishwa, bagisha inama abavugishwa. Nukuvuga bimwe navuga hejuru, iyi ngeso y'ibintu byo kuvugishwa canke byo gukoreshwa na mpwemu ntibitanguye muri ibi bihe by'igihe cy'iherezo. Byatanguye kera, mbere no mu Bayeshuruni byari biriyo. Harimo abavuga ngo twatumwe n'Uhoraho, bamwe navuga nti Uhoraho akavuga ngo abo bavuga ngo batumwe nanje si jewe nabatumye, abo nabikorera utwabo n'aba private, abo n'aba prive, mugabo sabankorera jewe, nibo bitumye, rero sabi wanje. Rero byari bihari, murumva ngaho umutwe w'amajambo yuko Ahabu na Yehoshafati bagisha inama abavugishwa. Bari bafise abavugishwa bashobora kuvugishirizwa, bashobora kuvuga ivyerekeye ibintu by'intambara. Ugasanga abakuru nabo ba Yehoshafati nabande bibereye mu byaha gusa, hanyuma bakaca bagenda kwiparamanza mu ntambara ngo barazitsinda, bakaca bakoresha abavugishwa ngo babavugishirizwe. Rero kubw'ivyaha byinshi Uhoraho akabanza akinyegerera, hanyuma abavugishwa b'ibinyoma nabo rero bakaca baza. Muri ico gihe rero byarashitse kuri Ahabu na Yehoshafati. Umwe avugishwa n'Uhoraho akavuga ati yamara rero bigenda uko. Hakabaho n'abandi bavugishwa ati warabeshe bimeze uko, nkuko biri huno munsi. Mpwemu w'Uhoraho ariko akora iki? Ariko avuga ibi, ariko arongora abantu, akabarongorera muri iyi nzira. Mpwemu yera nawe acagerageza kuza nawe kugira arongora abandi muri ubu buryo. Barapingana. Mpwemu w'Uhoraho na mpwemu yera n'abantu bapingana cyane gose, tuzobibona. Nuko rero turareko turaba impwemu zitandukanye hano. Tubonye neza yuko hariho impwemu ko Uhoraho ariko avuga ati aba bagabo Ahabu na Yehoshafati ibyo bariko barakora birarenze kabisa. Rero ngomba mpange kugira ngo barondere uburyo bagenda kugwana, baduge hariya ruguru higiriyadi, Ramoti higiriyadi, kugira ngo badugeyo ntama bagweyo, kuko ni inkozi z'ikibi. Uhoraho rero acatanga ubufindo kubo bibanira hariya, ti mubona gutega mwabana, kuko aragisha inama. Kugisha inama si kuvuga ngo ntabishoboye, oya, nuguha ubwigenge, uburenganzira, nuguha abana. Ufise abana nawe uri umuntu ukeneye kuja ngaho ukabakoranya kugira ngo bumve ko bafise umuvyeyi, atari dictator. Dictator n'umuntu nyene aja ngaho ati kora
mukora nuko Uhoraho araja ngaha akababwira ati ubona umwonezererwa gute kugira ibintu bigende neza, hama bakavuga uko babibona. Uhoraho abona yuko bitagenda neza akababwira ati kaye mwabana mwisuko bigenda uko. Mugabo abonye yuko biri neza akavuga ati ni mubikore biri neza, iyo migambi mwapanze niyo. Nuno munsi urashobora gukora iciza kitanditswe muri Bibiliya kigaharugwa mu buntu bw'Uhoraho, kubera Uhoraho ajyana n'ivyiza. Ushobora kugira politike nziza, politike ukayinjiramo ikaba nziza atari iyo kugira nabi, biharugwa ku Uhoraho. Uhoraho aravyemera ivyo. Rero aragiye mu bana bari ngaho baba iyo imbere y'Uhoraho, mubona bajya abagabo tubakomeshe gute ko bananiranye? Abantu bari iyo barananirwa kabisa, bagize biraturenze ibyo bintu, ntituzi ko twobikora. Umwe akavuga ibyiwe undi akavuga ibyiwe, urumva ntibahuriza hamwe. Badahurije hamwe haciye haboneka ikintu cyitwa impwemu. Impwemu, apana mpwemu. Handitse impwemu. Impwemu naje hariya hejuru nanditse impwemu, nanditse mpwemu Uhoraho, hama nandika impwemu, nongera nandika mpwemu yera. Rero iyo mpwemu yacija imbere y'Uhoraho, ihagarara aho, ihagaze iravuga iti rero jewe ico gikorwa worero kintuma nogishobora. Ico nokora nogenda nkihindura impwemu y'ibinyoma. Impwemu y'ibinyoma ikihindura, si mpwemu y'ibinyoma ariko yoyo ni kiremwa kiri ngaho c'impwemu, mugabo nta kibi gikora, nta kibi cyaco, si ic'ibinyoma. Mugabo igisezerano Uhoraho yuko akirekuriye ico kiremwa c'impwemu cyo kwihindura kikigira impwemu y'ibinyoma, hanyuma kikaca kigenda mu bavugishwa bo kwa Ahazi. Aho hejuru havuze ngo muri bakamenyi no kuvugana abavugishwa, kuko ijambo ry'umutwe ryavuze abavugishwa. Ngo Ahabu na Yehoshafati bagisha inama abavugishwa. Rero abo bavugishwa ni bakamenyi. Iyo mpwemu rero igize jewe nocanza ninjira muri abo, kinjira nyine indani mu bwenge bwabo, nkashikayo, hanyuma nkaca mpindura ivyimviro vyabo, nkabigira ivy'ibinyoma, nkaca mvugishirizwa Ahabu na Yehoshafati yuko niyo bakaduga Iramoti y'Giliyadi yuko bazotsinda intambara bakamanuka amahoro atangorana. Mugabo bashitseyo, urumva nkuko wabivuze Uhoraho atugomba ko baduga hariya maze inkota ikabarya. Bo babaduze, urumva nzoba namaze kuboshya bave hajya aho bari baduze hariya bace bagwayo. Rero binshoboje ndabikora, nihindura iyo mpwemu y'ibinyoma. Waragize nuko nyene ivyo uvuze nivyo, ihindure impwemu y'ibinyoma, ugende muri bakamenyi babo bagabo ba Yehoshafati,
ubinjiremo hama bahanurire, kuko bariko bemera ibinyoma gusa, nibyo binyoma, nta bindi bariko bemera, ni n'abanyabyaha. Ko rero bishakire ibinyoma gusa, ko bishakira ibibi gusa, cugenda ubinjiremo abo bahanuzi b'ibinyoma, babavugishirizwe yuko bakaduga hariya hejuru mu ntambara ko baza kugaruka amahoro. Mpwemu y'ibinyoma yarabikoze, muze kwasoma hose, nako iyo mpwemu yarabikoze yihindura impwemu y'ibinyoma, maze baraduga. Uhasomye neza aza kukwereka yuko baguyeyo, baragwayo nyene. Rero ico turiko twiga iyi impwemu zitandukanye. Izi mpwemu rero zitandukanye nazo zigizwe n'amoko abiri. Zozo ni impwemu zisanzwe ziraho, kandi izo mpwemu nizo twovuga yuko ari ijisho ry'Uhoraho. Ni impwemu zikorana rero n'abantu, ni impwemu zikorana n'abantu. Aho uri ntushobora kwinyegeza impwemu, ivyo biremwa biri ngaho ni byinshi cyane gose. Ico wiyumviye, kuko twumvise hano yuko bishobora kwinjira mu bavugishwa zigahindura ivyiyumviro by'umuntu, akagenda nk'uko bitameze, uko bitari, zikaguhindura ivyiyumviro. Ni biremwa bikomeye, uko mubona abantu bageragezwa, bashobora kugira ubuvumbuzi bwo gufonda ibintu n'ibindi, izo mpwemu ziba ziri ngaho. Izi mpwemu kandi ico zikora ni ukwandika, zimeze nk'ubukaseti, zirarekodinga, zirafotora igikorwa cyose cy'umwana w'umuntu, buri gikorwa cy'umwana w'umuntu. Gende mu hoteli hariya utwayeyo ikimadha, niko bakunze kubivuga, cyangwa ikimwana, waciye inyuma umugore cyangwa waciye inyuma umugabo, cyangwa igikorwa cyose cy'ubusuma n'ibindi bikorwa byose by'umwijima bikorwa. Izo mpwemu kubera ni impwemu, ntushobora kuzibona, ntushobora kubona ivyo biremwa. Ni impwemu mugabo bisanzwe bihari, bigukikuje. Hanaje uko ndiko ndavuga ziranzitiye, ziri hirya no hino, zumviriza, zirekodinga ibyo mvuga byose, ibyo nkora byose, ibyo niyumvira byose, zirarekodinga. Niko izo mpwemu zikora, ziba zihari, turabyumvise ko zihari, ziri mu byanditswe yuko hari impwemu zishobora guhindura ubwenge bw'abahanuzi. Sabo gusa, ako kabaye akarorero. Rero zirahari, nico gituma uzusanga Bibiliya ivuga ngo nta kintu na kimwe kizohishwa, nta kintu na kimwe uzonyegeza, byose uzozubona muri sinema, ukuntu wari kugenda, ukuntu wari kuwihinagura, ico wakora cyose, nimba waryamira urubavu, nimba kwakuroga, ya majambo wavuga yose izo mpwemu zirarecord. Umva ukuntu wavuga wewe nyene, ico gihe wicira urubanza,
kuko uhora hazoca ashira ngaha raba akahise kawe kose kugeza uvuye mu mubiri, wirabe wewe nyene, ntama urubanza nago nukubumbura ibitabo turabe yuko ukwiye kuba uwo mu bwami. Rero ivyo bikorwa ntibikorwa n'ibindi bintu, bikorwa n'izi mpwemu twumvise hano zitandukanye. Bimwe byo kugirira igono uwundi ziba zanditse ati yagize igono isaha iyi, umunota uwu, n'isegonda, umunsi uwu, iyinga iri, ukwezi ku, umwaka uwu, n'ibindi. Yivye umwanya uwu, isaha iyi, n'ibindi. Zikubite, zandike, hanyuma zigire na kamera uzoza ubibona. Urazi ko ibya kamera bikora kukwerekana amasenema. Ayo masenema rero uzoba uriko ubibona wewe nyene, kurya umuntu ajanwa mwiyerekwa ubibone kabisa ati bya bindi nakora wa munsi n'ingene banabihoye wa mugabo ngabijya kandi arije nabikoze. Ivyo byose izi mpwemu nizo zibikora. Rero izi mpwemu ntaho zinyegeza, aho uri hose izi mpwemu muba muri kumwe hose. Naho kwinyegeza mwibuye ukaca wugara bagashira kwikaburimbi, iyo mpwemu yoyo iraca no mwibuye, iraca no mu giti, iraca na hehe, yoyo ifise ubwo bushobozi. Kiretse ko gusa zozo ntizigomba kurimbura abantu, kwica abantu, kuko ntizabihawe ubwo bushobozi, ntizibufise. Igikorwa cyazo nizo kurabira uhoraho, kurekodi buri kintu cyose kibaho, kugira ngo zitange raporo ati Isaka abayeho uku, Isaka rikarakora uku, nakari biko bigenda uku. Buri mwanya ibintu byawe byose navyo ntuzeye. Daniel yabwiye ngo niyo wapfa ibyo wakoze byose muzopfana ujyane nabyo, ntibizofudika, uzutse uzozukana nabyo byose. Rero ibyo bikorwa se abandi babikora ni izi mpwemu mwumvise ziriko zikorera uhoraho, zimubwira ziti terega urazi ko dushobora kwihindura, tukihindura impwemu zihumanye, nako impwemu z'ibinyoma, tuhagenda tukabesha mugabo tutarababesha. Hariho rero ubundi bwoko bw'iyi mpwemu. Izi mpwemu yahagaze imbere y'uhoraho ikavuga ko yoshobora kosha Ahabu na Yehoshafati bakagwa mu ntambara, babicishije mu bavugishwa babo. Ibicishije mu bavugishwa babo. Ubwo ni ubwoko bwa mbere, ubwo bwoko ni ubwoko bw'impwemu nziza, kuko twumvise yuko ngo zihindura impwemu z'ibinyoma. Urumva rero si impwemu z'ibinyoma, muga zishobora kwihindura impwemu z'ibinyoma. Hariho rero impwemu z'ibinyoma zisanzwe zihari. Impwemu z'ibinyoma ni ibiremwa nabyo cyo kimwe n'izo mpwemu. Zozo mugabo zimaze kuba iz'ibinyoma ntiziba zicitwa impwemu zindi. Urumva hagiye kwizina z'ibinyoma, impwemu z'ibinyoma. Mu ijambo rimwe rero zica zitwa zozo abadayimoni. Abadayimoni nabo ni ikiremwa cy'impwemu, mugabo cyoco kijejwe gukora ibibi. Cyoco kiraho kiri mu gukora ibibi.
abadayimoni rero nibo bakunze kuba bagira gute bakoreshwa na Satani, bo bakorana na Satani, kuko twumvise ngaho hejuru impwemu ishobora kwihindura ikagenda gukora ibindi, kuvuga iyo ni nziza. Mugabo hariho izindi rero mbi, izo mbi zozo zitwa dayimoni. Dayimoni rero nazo zikora cyo kimwe n'izo mpwemu zindi nziza. Nazo izo dayimoni zirarekodi ikintu cyose, iyo wivyo wasambaye naburya mbere ari nazo zigenda kukosha zikabiguteza ivyo bintu mu gihe utaba ufise mpwemu w'Uhoraho. Tuzobimenya neza dushize kuri mpwemu w'Uhoraho, tumumenye ninde uwo mpwemu w'Uhoraho, ninde uwo mpwemu w'Uhoraho. Iyo utamufise uwo mpwemu w'Uhoraho, vyorohera cyane kuba inzu y'ivyo biremwa byitwa abadayimoni. Ko muribuka igihe umucunguzi yakiza umuntu, abadayimoni barimwo, sinibuka ko bari indwi, mugabo hari nabo yakijije bari bafise regio yose y'abadayimoni, umugwi munini cyane gose bibera mu muntu. No kuvuga ni biremwa, ko twumvise bishobora kwinjira mu muntu bigahindura ibyiyumviro cyangwa bikibera iyo nyene mu muntu indani. Ibyo biremwa bizi aho bishobora kuba, bizi aho bishobora guca, bizi aho bishobora, ni biremwa bishoboye, birashoboye. Tuba twaraheze kuko biturusha inkomezi, kuko biza ahantu byofata ari ukunangurura, kujya banangurura igitari kikanangurura ukabuhisa. Nimba ari ahantu cyo cumita kigacumita ukabugiye, gusa nabyo bigeyira ku mategeko y'Uhoraho, kuko Uhoraho azi ukuntu nawe abyica n'ukuntu abitesa, ukuntu abifata. Kubw'ivyo biratinya cyane gose ijambo ry'Uhoraho, mbere kurusha umwana w'umuntu, birumvira kurusha umwana w'umuntu. Rero mugabo bisanzwe byibereye aho bigakora ibikorwa byavyo uko bitegetswe. Ibikorwa by'abadayimoni, izi mpwemu zitwa dayimoni zikora ikibi. Izi nizo zikorana n'ibintu by'amareba, ibintu bya nyabusorongo, ibintu byo kwabura, ibintu byo kuroga, ibintu by'ibitega, ibintu by'amahembe, ibituntu n'ibindi n'ibindi. Ibuke nk'ibyo ariko mvuga iby'amahembe, ibitega, ibituntu, usanga ari ibintu abantu bakora mugabo kubw'amajambo bavuga, kuvuga, gutongera, kubera izo mpwemu ziba ziraho kandi zikeneye akazi. Zikeneye akazi. Hagize umuntu azituma zigaruriye, twebwe uzodutume gusa, upfe kwatura ijambo ati genda kuri naka umugiri kunuku nuku nuku nuku, shaka naka umugiri kunuku nuku nuku nuku. Uko nyene Uhoraho yabwiye iyo mpwemu ati genda ubagire uku bagwe hariya, niko n'umwana w'umuntu ategeka aba badayimoni akoresheje nk'agahembe, kubera idayimoni ntiboneka, ni mpwemu. Mugiraho mugira imuhi ikimenyetso, ni password y'amajambo
n'akantu iba kaba karaho, ukagategeka ugatongera ugashyirako nyine password yawe, genda ugira umurima wa naka ugira uku kubita inkuba uku idayimoni. Izo zirabikora rero. Izo ni impwemu zigira kabiri zitandukanye n'impwemu nziza ziturinze, no kuvuga zidukikuje twebwe abana b'abantu turi hano ku isi. Rero ivyo biremwa bisanzwe bihari, ivyo ni ivyishikira ku mwana w'umuntu, ni ivyishikira kuhoraho. Nk'izo mpwemu nziza ni ivyishikira ivyo biremwa kuri Satani, abo badayimoni. Rero izo ni impwemu zindi zitandukanye. Mumva izo zo twozikoresha bene data? Oya, izo si izo twebwe dukwiye gukoresha. Izo niza uhoraho agomba gukoresha mu gikorwa ciwe cyo kudusuzuma buri munsi, araba zimushira raporo mu bikorwa byacu byose. Hakabamo n'izo zo kuca zidushukashuka kutugerageza, maze tuguyemwo tuca tugwa mwizo ntambara ubutazovyuka tutagiriwe amahirwe. Kubw'ivyo izo ni impwemu zigira kabiri muri ubwo bwoko bw'impwemu busanzwe buhari. Nkuko navyanditse, hariho ibindi biremwa byitwa impwemu. Rero izo mpwemu izo zitandukanye na mpwemu uhoraho, ntaho zisana na mpwemu uhoraho, kuko zozo ziba nyinshi, ishobora kuba nyinshi cyane. Wibuke uko umuntu abaho ku isi, ngira ngo afise nk'impwemu zishika 40 ziba ziriko zirekodi ivyiwe gusa. Bw'ivyo hari itandukaniro hagati ya mpwemu uhoraho n'izi mpwemu tubonye mu bami ba kabiri igice ca 22. Njuti bagenzi, namwe twari tubanye muri iki kiganiro gica hano ku Muhora Umuntu TV kuri YouTube no kuri Facebook, aho wumva ibiganiro byacu ubanje kwandika indome zitatu U, T na B, ugatandukanya hanyuma ukandika indome zibiri T na V, ukumva ibiganiro byacu tumaze gushirako. Noneho ukagenda wiga neza ibyo utabashije gusobanukirwa muri Bibiliya. Mbahaye ikaze mu bindi biganiro bizokurikira, na cyane kizokurikira iki gice ca mbere kivuga ku bya mpwemu. Noneho urushirizeho gusangiza abandi no kurarikira abandi ibi biganiro byacu ko boza bakavyumva, kugira ngo twese hamwe turushirizeho kwiga ibikwiriye n'ibibereye. Mugira amahoro iwanyu.